ndibuka za 2020 vraiment kuva 2019 uravye abantu abajene bakiriye mu YouTube cyane ngaha bari benshi cyane kubera iki ubise ngo YouTube zimwe amafaranga arimo simpari arimo ngabo eske bari bafite bagage yo kubikora bari bafite ubumenyi bwo kubikora zero bari zero ariko tereza amaso muri ibihugu bibanyi byacu za Tanzania, Rwanda, Uganda, Kenya muri Kongo cyane nta mashine yo muri Kongo cyane ndakubona mugabo uravye ibindi bihugu tubanga banganye nukuri aba YouTuber ni benshi kandi binjiza amafaranga menshi ku rugero runini igihugu cy'u Burundi yeske muraki ngizi gute bashaka igihe cyose tuzokwamenya inyuma mu byo byose no stand up va hasi kabisa mugabo ikintu gikunda kumbabaza ubu twarahamagaye abantu la majorité des filles les femmes ni mwaci cyane kubera iki yeske iterambere mwenajye mukeneye aha mu Burundi yego basi hari aba YouTuber bake kandi ubundi ni bari bakwiye kuba bake kubera ko umujene umurangiye haje gukora desa agenda ariruka kubira ikatocaza mu migishe bino bintu ahubwo nawe izo desa truwasa cyangwa renga anawe zahembe basaba abikora mufasha Uchimpa nibaza rero ni ibi bintu koko burya abantu barabizi kibirimo babizi niho bane bavuga ngo ushomeri mu byarasi bakaje kwitwaza ibintu by'imitahe ngo nk'ibyo bigiro bikora ngo bisaba imitahe myinshi ngiye bikubwiye cyo ni ndabikubwiye ko ntabwo ibiko natanga kuri telefone yo telefone kandi video zanjye mwaraziravye mwaraneze washaka zino kuzinabaruza abantu kuri social media uravye za statistics za ARCT irekana ko miliyoni zine zirenga bose bakoresha social media kuko abantu bitaje ariko no munsi tuko turahamagara aba dufashe kurema la pipiniere nyayo y'aba YouTuber bazohesha iteka igihugu bazihesha iteka bwite cyabo nizera ko ibino bintu ndiko ndavuga mu byumva neza sanga izi video abandi nukuri n'abantu bari hanze mudukurikirana muri hanze murafise bene wanyu mwasize ngaha barunkira iyi video bazi nabo tubigisha Okay, yes, ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga niba mungo wanyu umudishe nyuma ndagarutse kandi dusubire tubirage barundi kazi namwe mwese mu nkuru mu Kirundi ndagarutse tubirage kandi ibintu by'akamaro ubushize twaracishiyeho gato tubavuga kuco twifuza gufasha cyane la jeunesse ariko n'abarenzi iyo myaka y'ugaruka nabo tubaye kaze cyane tugomba gutanga donc information professionnelle ijanye n'ibya YouTube hano mu Burundi nahoze nibaza ikibazo je nibuka nabibabwije kuri muri video y'ubushize narigeze kuba nshaka ubumenyi bwa YouTube ariko abari bahari bagenzi barabunye kabisa byaranse ndashaka naho ndoriha byaranse donc ndavuga ni abantu munoze ubumenyi muri ibi bintu ibya YouTube en fait ari ukuntu usanga abantu bagenda bavuga ngo ushaka YouTube bigiye ashaka kurimo amahera happy ntayarimo YouTube bigiye biragenda gutya na gutya donc abo vyumva na bose si bajya babikora burya rero sinzi bavuze ngo uyu ushaka amakuru y'ikuzimu oya bazikizinu nico kiba giheruka yo vuba cyangwa donc nimba ushaka amakuru y'ikintu runaka nimba ushaka amakuru ajanye n'ivy'imodoka baza abashoferi wewe uja kubaza umurimyi umurovyi umucoiffeur no amakuru y'abariza nyene agomba kubarizwa ibintu bya YouTube twe turiko turavuga kubera ko abantu batabizi zoma ngo yashaka udakire YouTube hanze n'ibyohemba ntaco vamo no ayo makuru wayawe n'uyo mu YouTube yawe sivyo ibyo bintu sivyo abandi bagenda batira kunyine ibihuha byinshi none bagenzi ego je wabona kine makuru mbere barayabuze ndenda kuyarondera ayere y'igihugu nundi ko ndategura urugendo niyo
kuja kwiga ibijanye na intelligence artificielle mugabo kandi vyegireye nyene bya YouTube kubera iki hano mu gihugu ntiyabuze ufise ubwo bumenyi mugabo ntibabutanga nibaze yuko iyi egoisme rero ijanye nuko abantu badashaka gutanga ibintu nimbi bagenze nimbi nimaduko turashaka igihugu gihagaze neza mu iterambere ivyo bintu we uzi ntuzopfane navyo uzobupfanye cyaka kabisa ikintu uzobuzi wenyine ugapfa utagitanze ataho ni muntu mwagisigaraye uzopfanye cyaka kabisa sinze ko murabona icyo nahoze ndakiyagisha bamwe abantu baba banyegereye ndavuga nti iyo wewe ukeneye ubumenyi ubona udafise uburondererahe ushaka kugecanja muri YouTube canke Google ugiye kubironderahe hari ibyo washizeyo wewe hari mwe wanyu yabishizeyo donc ugiye kuraba video z'abantu baba bamaze kuturenga mu byiyumviro mu bitekerereze okay dufate ikintu gisanzwe nk'ubu je bariko baramfata video muri ko murabona muri kano karere kacu murana tuvura ururimi rw'ikirundi uravye kwisinzimiye population y'ikirundi n'abantu bake kwisi ugereranyije n'abavuga ziriya ndimi icongereza icyarabu igishinwa ibisipanye n'ibindi ariko bari bakora muri ziriya ndimi barose imitekerereze baze guturenga azi yuko wewe natanga ubumenyi ni investissement wande biramugarukako nico bituma uzubona nk'abantu bari mu bintu bya tekiniki wewe ndakeneye kuno bamonta video aca korokera aje kubiraba hariya uri babana ko bakora mu Gifaransa barabishize lakini kuno ni gute bagira ibya photography acija kubiraba hariya nta muntu umaze gukora ibyo koketa numwe navyerekana nta mu photography numwe navyerekana nta numwe arigisha ibya YouTube nta numwe aragira none iki gihugu turimo koma jero vraiment ndagumye nibaza no ibyo sinzo bireka gutya kintu ndakizi nzo bitanga ndaje gituma mukunda kubona ku gaciro media turazunguka igihugu tukabera ikintu biriya imigambi myinshi abana bariya donc keshi na keshi murana ko twamaze dusigaho contact z'abajya abantu parce que bose service ukeneye bafise ivyo ukeneye okay bagane rero nike ari kintu kinyamakuru bije murabona kibikora ngaho Burundi susaza butugira kandi abajya abantu badashaka kuzijya contact nta mategeko y'umwuga babarenze oya la personnalité okay aho kantu je nimviro karenza duhuza abantu byoshe mwabonye umuntu wariya yagira ibi okay ndabigwa so kuri ibi bintu rero bya YouTube igihe namara kubona ko YouTube ishobora guhindura ubuzima bw'abantu nashoboye kwibaza ati no one day nzuje imbere y'amakamera ndabigira abantu rero nibaza yuko wari ukura turaba tera intambwe mugabo ikintu gikunda kumbabaza nk'ubu twarahamagaye abantu la majorité des filles les femmes ntimwaci cyane kubera iki ese iterambere mwe ntajye mukeneye mu Burundi yego basi hari aba YouTubers bake kandi bunini bari bakwiye kuba bake kubera ko umujene murangiye haje gukora desa agenda ariruka kubirika tucaza mu migishe bino bintu ahubwo nawe izo desa truwasa cyangwa renga anawe zahembe basaba abikora mufasha uchimpa nibaza rero ni ibi bintu koko burya abantu barabizi kibirimo babizi niho bane bavuga ngo ubushomeri mu byarase bakaje kwitwaza ibintu by'imitango ngo nk'ibyo bigiro bikore ngo bisaba imitahe myinshi ngiye bikubwiye cyo nide bikubwiye ko je ntabwo ibiko natanga telefone yo telefone kandi video zanjye mwaraneze kunzi bashaka zino kuzigabaguza ikiba gikenewe rero n'ubumenyi nabwo bwavyo n'umutahe nico rero kano kanya ukeneye kuvuga ko bino bintu ibi bya YouTube ukeneye kugira ubumenyi uhereye mu ntango mu mizi yabyo nabonye ubushize avuga ngo none ngo mwese mbona mu bikora n'abandi ntibabikora nayo nzobikora yege bikore nta kibazo mugabo iconzi ndibuka za 2020 vraiment kuva 2019 uravye abantu abajene bakiriye mu YouTube channel ngaha bari benshi cyane kubera iki ubise ngo YouTube zimwe amafaranga
karimo simpari harimo mugabo eske bari bafite bagage yo kubikora bari bafite ubumenyi bwo kubikora zero bari zero ariko tereza amaso muri ibihugu bibanyi byacu za Tanzania, Rwanda, Uganda, Kenya, muri Kongo cyane nta mashine yo muri Kongo cyane ndakubona mugabo uravye ibindi bihugu tubanga banga nukuri aba youtubere ni benshi kandi binjiza amafaranga menshi ku rugero runini igihugu cy'u Burundi yeske muraki yizgo bashaka igihe cyose tuzokwamenya inyuma mu byo byose no stand up va hasi kabisa rero cyo mvuga nti ndavuga nti tika tubigire ariko iconzi namaze gona kwigenda ica kamaro kurigwa n'abantu bake mugani w'urabo nkayo nicara ngari imbere ya kamera vuga nti reka nsigurire abantu bya bindi byo kurangiza vuba ico gihe video yari ikuraba n'ibihumbi byinshi cyane kandi beje bari kunyandikira cyane ariko ubundi ndiko ndabarangira nti nyabo ndenga mw'abantu akandi kantu rero mutazi henda kababye urazi ko no munsi la digitalisation atanamu tuzopfa twisigiye wowe ushaka kureke kuyiraba ariko yo irakora ico ukora cyose wege warukwiye kufite kuba izi mbuga zinkuta ngurukana bumenyi uzikorera ko kandi mu buryo bw'umwuga hazogera igihe n'ukuri kwa Mungu namye urumviriza ujya mu bwiza tunga abashinwa mayo ni benshi bamuze nka Jacques Ma niwe kabisigura neza ugati umuntu uri kurategekanya gushika kure muri business ugasanga inyuma digitalisation nibaza neza ko ntiwateguye ugiye hazogera igihe ibintu bya publicity usanga bizimbye ubyo wabizo kuyikorera digitalisation ni hari izi nkutangurukana munye ntizihari kuko tuvyikorera umuntu arafise restaurant nta hamizwe izwi n'abagenyi bayibonesha amaso no uri kurimvira ukwiye kwavuka ko urafise magazi nta hamizwe izwi nawo nyine bayibona no par exemple uri muri ville ya Bujumbura mu gace runaka urukwe kwiyo magazi yawe yaruke n'umuntu ari handi bakunda kuba mu cenda joro birakwiye kubayizi umunsi azozi Bujumbura azoca aza kwiraba none barabiretse ngo barayizi ku munsi ibona n'abantu bangana gute ibona n'abantu bangana gute kwe iyo magazi yawe nimba iri ahantu ku munsi dufate harinjira abantu benshi harinjira abantu 100 mu miliyoni 13 z'abarundi none wumva abagore kuri social media uravye za statistiques za ARCT irekana ko miliyoni 4 zirenga bose bakoresha social media kuko abantu bitaje ariko no munsi tuko turahamagara aba dufashe kurema la pépinière nyayo y'aba youtubeur bazohesha iteka igihugu bazihesha iteka ugiti cyabo nizera ko ibino bintu ndiko ndavuga mu byumva neza uyu munsi reka nshimire guverinoma vy'imvamutima guverinoma ari akantu yatugiriye keza ku bwacu yakeye abakiriye bacu mugabo sinzi nicyo tukavuga ni isi abantu ibintu bari bitawe aho yategetse ko abashoferi bose cyangwa umuntu wese afite umuduga abwizo kugira telefone Android uretse muri Gitoro Pass none umvita aho niyerekera dokwegera donc abazokurikirana bya bintu byacu ariko mu miliyoni noneho zirenga z'abantu bakoresha ama telefone Android bakoresha izi internet kweli aho nta kuntu ufumugira n'abakiri basi ni buri n'ibihumbi 100 so ni bireje ndavuga simvura ariko teri intambwe vure fille vure femme kuri teri intambwe ntimusigare inyuma y'abandi les jeunes ariko urazi ko mu bantu kuko tugagira harimo n'abatamu les jeunes muriye rero kana muri ko muri kibazo nuko ibijanye n'information rero abaza gukenera amakuru arenze bituriko turasigura muraza kutwandikira inbox nimero ngiyi murayibona ama tuze kwandira byinshi aho dukorera mwifuza kubashika no kwamenya ni muri Excellence House iruhande ya iyi building ya limitere muri ville neza
Excellence House irabana na posta ucuyinjiramo gacuduga ni hejuru kuri biridi kuri niveau ya 4 nayo ya nyuma kuri nimero 421 muzo mushitse tuzobakira cyane aho niba Agaciro Media ukorera n'ibintu byose wifuza nuko duhura tukaramukanya karibu cyane turakunda cyane sanga izi video abandi nukuri n'abantu bari hanze mudukurikira muri hanze murafise bene wanyu mwasize ngaha barunkira iyi video bazi nabo tubigisha nuko turakunda cyane